nkuko mubizi rigerekezo rya 2022 warane n'umunsi wahariwe amazi. Twebwe rero twaribaje ikibazo ubwo amazi dufise mu Burundi n'akamaro amazi yakwiza kutugira ngo dushikire iterambere n'ubwira undi babeho neza, ubwo turabibona cyane turabikoresha turayaprofita. Twaragize umwiwezo kandi tubikurikirana tusanga kabisa harimo gusamara kunini, ico gituma twashaka gutera kamundi ko twarebonye mu gusamara kunini, ari cyo gituma guhindura ingendo kuri ico gisata byaripi. Ubwa mbere ho duhere amazi dufise ni menshi cyane. U Burundi murazi ko buri hagati ico bita amabase ari akomeye kwisi. Base di Congo ya kabiri kwisi kurikira abi Amazon murabizi. Haro base du Nil ifizwe n'ubu ya fleuve ya Nil. Uravye imvura mu Burundi precipitation dufise muri akarere kakakokore ka Equateur. Ukaraba inzuzi ibiyaga n'ibyo bintu bita imyaba y'amazi mare ni hafi ibice 10% vya territoire y'u Burundi. 10% vya territoire y'u Burundi kuvyibwa ibyo twatoje. Ugacuraba rero aho tubonera ibintu nani uravye nayise byo yasoheje bundi kubahinga batwereka yuko amazi dufise yoduha ama megawatt 1700 n'ama megawatt 300 ashobora gucagurishwa ubonyene. Mugabo niturenza turacerwa megawatt 40 ibidashobora gutuma n'u Burundi bushobora kuja muri cyo bita politique d'industrialisation kugira Burundi butere imbere kwiyingiza n'ibikunda. None ayo biranditse neza. Icaka bikuburimi amazi yoduhaye kugira cyo bita irrigation igihe habonetse ibihe bitameze neza ntabyo turashiki bamuviza kibuno cana mu biyaga. Ahubwo amazi erosion kuyo twatohoje itwara ico bita 100 tonnes de bonne terre ku mwaka. Inkukura zatwara hafi amatoni 100 y'isi nziza ku mwaka. Ivyo ni vyandiko nini biri mu vyandiko biri gusohoka. Imyaba yotumye turima ku mwaka wose usanga tutariko turayika. Tuje ku kiyaga ca Tanganyika nyina amafari karagabanuka, production ikirabuka hafi 40%. Uravye pollution ibintu ngo bija mu kiyaga kono ni kiyaga bica bijya binyabuzima. Hari igiterwa bita jacente do kiriko kirica ikiyaga. Kuvyerekeye tourisme twari dufise amazi nyene y'ikiyaga twurasi vya biyaga byo mu Kirundo. Hari amazi y'amashuha, haro de chute de Karera. Uyo nyene yoduhaye muri tourisme kumwe mugabo gushika no munsi turacari mu biri munsi y'imiliyoni 5 z'amadolari ava mu barukera rugendo muri tourisme muri bihugu bimara akarere barenze miliyoni 300. Ivyerekeye asenisema abanyundi banywa amazi meza au potable hamwe barenga 30% batashika amazi meza. Mu Burundi cyane mu kigira kolera endemique. Hari ibyo bavyerekana projet asenisema yerekana ko abana hafi umunani bandi bacitwa n'amadiyari kubera asenisema idakwiye. Ivyerekeye deforestation birateye ubwo. Ejo mu gihe bagira lancement des ODD ibijanye na objectif de développement durable byerekanye ko mu myaka 20 natagikozwe Uburundi bashaka kurigita. Hari vitesse de déforestation do umurindi wo gutwara ibiti wo gutakaza amahegitari 68 ku mwaka. Mugabo mu bindi bihugu bya akarere bose bagenda barongereza. Nko mu Rwanda ahubwo bogereza ko 60 hegitari 62 no mu bindi bihugu akarere twebwe ziragenda. Tuti none ivyo tuko turabira bihagaze kubiri. Ubwa mbere tubona ati iki kintu ko tudafise vision y'igihugu turiko turakorera. Dushaka kuja conscience dufise ni kuri ubutunzi kama dufise dushaka kwashika ryari nyinyo numva ubutunzi burumva burahani dushaka twifuza ko ibyo byagenze twabi kuye mu nzira ryari uburyo ona investment yarahagaze ubwo buryo bwo kwizwa tuze ko turaburondera
harusha kuva muri leta cyangwa ushobora kuva hanze, hari abagwiza tunga aho usanga turi inyuma. Ikindi kitubabaza rero ni umuco w'igiturire uguma ukomera, abantu batubaha amategeko, kuko uravye utwigoro tuba twabaye kuvuga turashizeho nka code dolo ikingira y'amategeko ashobora kukigira amazi, ugasanga kubishyira mu ngiro uko bimugari. Hari icyo bitari permis de protection, ivyo baye mu wasanga ku nzu ariko barabirenga, ariko barahubaka aho baye protege ibise muri zo ugasanga ingingo ntiziriko zirafatwa, construction y'adashika impande y'inzuzi, ukibana no kuvuga ati no ubushikiranganje bw'amatongo ni bumwe nibo kandi bwa environnement bukingira mu mazi. None ubushikiranganje umwe nyene ngo ushaka gutanga amatongo ahatakwiye gukubakwa kariho kandi buriko burakingira nawe amemeta. Abantu barakwana bakwiye kwikibuka bakimbira ati turiko dushaka gushikara igihugu cacu ya abo umuntu guca yibaza ikibazo cyo dutera kabisa. Amaheruka muri ico nivuga ibintu tugira iyi vision kandi tukayapropria no kuvuga tukabona iyo turiko turaya twese mujanye n'ibintu byo kugira igihugu cacu cyo kuba neza uburyo bukaroka ko nahandi baraboneka n'iri nukomeza inzego parako turire n'iki urabona turavye ubwo ayo amazi cyo yotumariye nkuko meje kubivuga akamaro kari kanini cyane kaburumva turiko turagasamara. Un peu partout, nous voyons qu'il y a la mauvaise gestion de l'eau. Est-ce que les conséquences qui subissent autour de ça ne peuvent pas être des phagocyteurs, je dirais, pour l'économie de l'eau potable? Qu'est-ce que vous, quel est votre clin d'œil à propos des décideurs? Merci. Ikibazo cyane kijanye muri nayo navuze urumva nyene ibijyanye ni ya inconscience kutamenya akamaro kayo. Shinge tuvuga tuti ari ngaho twavuze ko ari menshi hari isesa nashikira benshi potable umva ico ategeza kutubara bya dutera imbere. Nibaza yuko aho byumvikana nyene ni kutuka twavuze tuti no kwikebukara kuko ntituramenya neza akamaro kayo mazi n'icamaze nuko ari menshi n'agahomo turiko turagira. Ibintu biteye ubwo hari ibihugu byinshi bije bikamazi dufite mu Burundi bumigwa byavye amazi mu Burundi bumigwa abadagi kiyo n'ababazi igihugu none gifite amazi angana gutya se ni richesse ikomeye cyane. Bubuye amazi dufise afise richesse no gusumba ibyo mwavuga ngo butare canke n'ibiki. Amazi bundi bufise ubutunzi bukomeye cyane butuzanira ibintu byinshi kikabi igihugu muri akarere kiba twara amazi dufise tuyakoresha ndabise aya mazi dufite koje neza asuma mbere ibintu kwa ngo butare burana aya mazi turafise amazi ashobora kudufasha gutera cyane. Urumva rero iyo inconscience haraho nyene yabona yisesa hari gute abanye nabo barinda gucumukura kwembitsi bitagenda kugira abayaro. Claim denye ariko gituma ubwiye umuntu nyene ko coja uvuze uti nta vision nyene ya none claim denye yo nyene. Les pistes stratégiques, qu'est-ce que vous conseillez comme piste stratégique à ce que cette valorisation de sources énergétiques au Burundi soit valorisée d'une manière à ce que ces énergies soient profitables à la petite population? Bon, erega muri ivyo urumva sindavuga ngo solution kimwe erega navuze ko nyene vision iheraho nyene ni vision yo kugira ngo tuve umuyaga nk'ubukwiye, ni vision yo kugira turi erega hamba ntanze piste vision kugira turize bikomere amazi adushoboye kuduha amadovize muri tourisme, amazi ade umuyaga nk'ubukwiye,
amazi atugaburire twicwa n'inzara kubera iki, amazi aduhe hygiene kubaho neza propriete, imvura igumi hari kubera ibiti tuguma dutera rupazo. None si ivyo nyene izo nizo axe nyene. Iyo uri kumana reka ikintu abanza kwerekana aho kigwaye. Iyo cyo kuti tugiye tukatuti none finalement dukoze gukibitwobiro. None ikintu gishobora kuguha umuyaga nkuba, ikintu gishobora kugaburira ukongereza umwimbu mu gufungura, ikintu gishobora kuzana amadovize kubera iyo tourisme n'iki, ikintu gishobora kuba propriete kwesha muri propriete ko tuko turanguko niko ndabivuga. None bigaragara amapista umuntu aba yagaragaje, ahubwo umuntu inzira imwe biguma gutyo ugasanga n'ibihugu bindi biri inyuma paraporo y'impuze y'u Burundi aho ufise ugasanga biriko biratera imbere. Cyo gituma izo piste nabanje kuzivuga yo tugirira akahe kamaro nako no kwivya conscience, tukatwerekana ko ari na menshi hagati y'amabase akomeye ku isi y'amazi nyene yose aduhuriramo. Ese nimwakoze muri geography bayibigisha bassin nini na bassin diko